Nongeye ndatanze mwiriwe na mwaramutse ku bakunzi ba BDI Info. Nshimira wowe simaze gukora subscribe, sino kwibagira nawe wamadufashije kugira ngo ibiganiro by'iwacu bishikire abana bariye. Ino munsi ndafise ikintu nkeneye ko tuyaga, na cyane murabizi yuko BDI Info dufise twihaye ihangiro ryo kwama dutanga ibiganiro bishobora kugira ico bifashije abarundi, nimba ari information ishobora kugira ico ifashije uburundi n'abarundi mu mwiterambere ry'igihugu no muri information mu makuru mato ashobora kugirira akamaro umuntu wari we wese yumva runo rurimi. Ino munsi rero ico nkeneye ko tuyaga, ubutumwa bwa mbere ndaburungika ku bantu bariko bakora amanyanga, nongera ndaburungikira leta kugira ngo bafate ingingo bwa vuba ku bantu bariko bakora amanyanga ku gitsina gore canke kubigeme bagenda kurondera ubuzima muri Arabie Saoudite. Ariko ava yuko doja kuri ico kintu cyaje tuvuga kuri ivyo bintu, reka kwanza tumaye tuyage kuri kino kintu gatoya. Murabizi yuko ihangiro twihaye kuva kera ari uko twama twatereye ivyiyumviro bishobora guteza imbere igihugu n'ivyiyumviro bishobora guteza imbere abarundi abene gihugu mu majambo make, canke umuntu wari we wese yumva runo rurimi rw'ikirundi mba ndiko ndavuga. Ahamvuze umuntu wari we wese, abanyarwanda harimo bamwe bamusanga bakunda ibiganiro by'iwacu, hakabaho nabandi nyene b'abarundi usanga bavukiye mu mahanga ugasanga barumva ibiganiro by'iwacu ntibarashika mu Burundi. Ihangiro ry'iwacu rero niryo namaze kubabwira. Ico nkeneye rero ko duherako nukuma gushimira nyakubahwa umushikiranganje, sinzi ko umushikiranganje yego n'umushikiranganje mu byajejwe nyakubahwa Arendi Kumana kuba baremeje bagafata ingingo yo kwemerera ibingendeshwa zikoresha umuyaga nkuba, zimwe bita ngo ni electrical vehicle canke electrical motors, zikinjira mu gihugu cy'u Burundi atavyo kudeduana zitiriwe zirariha amajambo make, zitiriwe ziradeduanwa ngo zirigwe ziriha amafaranga menshi. Kijya n'ikintu ca mbere ciza bakoze nofata nkuko ari mboneka rimwe mu Burundi, kuko kuba byariyumviye bagashiraho bagakuraho amakori ku ngendeshwa zari zo zose, canke bagakuraho deduanema ku ngendeshwa zari zo zose zahora zinjira mu Burundi zikoreshejwe ibi umuyaga nkuba, atuba tuvuza amamoto n'amamodoka. Ni ikintu ciza cyane kizogenda mbere gusahiriza kuri byakena ry'ibitoro. No kuvuga abantu benshi bazosha biruka gukoresha canke kwijukira kugura izo ngendeshwa nyene zikoreshwa imiyaga nkuba. Babandi banyonge imodoka binini bahora bakena ibitoro bace batangura kubironka. Ni ikintu ciza cyane. Murabizi yuko nara nigeze no kukivuga mu biganiro bya kera, ariko urubuga ntigwari bwashike aho rugeze uno munsi. Kijya kintu hari abantu bamwe batanezererwa n'ubwo Burundi n'intambwe Burundi babuteye, ariko kandi hariho n'abantu ataciza bigera bavuga. Iyo hagize ikintu ciza kikogwa, hari babagabo usanga baca bahora. Iyo hakozwe ciza rero tuje tukivuga, niyo hakozwe kibi tuje tunakivuga kugira ngo hagire igihinduka. Kimbure duteye intege abo bantu baba bariko bagira inguvu mu iterambere ry'igihugu, bazorishirizaho kubandanya baroranirwa, babandanye bakora n'iyindi migambi y'iterambere tutari twiteze. Kijya kintu cabaye ciza cyane. Ni nk'ikintu nigeze kuba mvuga information nigeze kuba ntanga kwibura ry'ibitoro mu Burundi. Murabizi yuko nigeze kuba mvuga ati ibura ry'ibitoro ntiryari rinakwiye. Nongera mbere ndatera intege ico gihe ndavuga yuko hakwiye gutangwa impusha kuri abo bantu bari bo bose binjiza ibitoro, bakaca bafatwa ngo byinjiye bitarenze mu mategeko. Mu gihe leta ihayira akoresha amategeko yoyo ite hayira kironga ico gitoro, ariko umuntu adahara akoresha amategeko akacinziza kandi kigaza gufasha Burundi, atari icagiye kwifashisha mu wenyene, sicagiye kwituriza. Ni gitora abatwaye kugira ngo gifashe Uburundi n'abarundi. Byari byo nari nkene ko duherako. Tuce dusimbira rero ku gice ca kabiri cino information nari nkene gutanga uno munsi. Murabizi yuko abamama benshi n'abasister biwacu benshi, bashiki biwacu benshi bakuye amaboko mu mpuzu, abandi bakura amafaranga mu ngodo, abandi bayakura ku bitenge
kugira barabe ukuntu bova mu gihugu cy'u Burundi bagende mu mahanga nabo bapambane barabe ukuntu bo kwiteza imbere. Hariho amakampani ngaha mu Burundi ajejwe kurungika abantu abakobwa canke abamama muri ivyo bihugu vy'abara. Ayo makampani usanga azwi na leta, kuko ikampani hageze aho bashinga biro yabo iba yemewe n'amategeko, kuko biro igurira abakozi barenga 30 canke 20 amatike y'indege n'amaviza bakabarihira bakabarungika mu bihugu vy'abarabu bari kuri ubwo butaka bw'u Burundi. Vyumvikane yuko leta ibibazi umbabarira ikirundi kiragoye. None kugira abo bashiki biwacu canke ba mama bacu bagirira ibibazo muri Saudi Arabia canke muri Arabie Saoudite bagafatwa nabi, bamwe bagakubagurwa, bamwe bagasara, abandi bakibwa amafaranga, abandi bagakora ntibahembwe. Hariho amakampani ya leta canke azwi muri leta yabigizemo uruhara kugira abo bantu bashike hariya ahantu bakaca bisanga mu buzima bubi gusumba bwo bahora babayeho mu Burundi. Ayo makampani ajejwe iki? Vyukuri twisunze agateka kazi na muntu, ivyo bashiki biwacu canke abo mama bacu bariko bakorerwa muri Saudi Arabia birateka igongwe, biranababaje, biranateye n'agahinda. Umuntu yararungizwe arungikwa ni kampani ashiyagirira ivyago hariya, iyo kampani hariho n'amapusantaje mujyako, mugabo ababarungise bose baciye bashira agati mu ginyo barahora bi. Ico twari tukeneye gusaba leta ni cyo cyanatumye uno munsi mfata ino kamera yiwanje kugira ngo ntange ubutumwa. Ico dukeneye gusaba leta baraba ayo makampani amwamwe baze barayafuta, abandi bafatirwa ibihano, bibaye ngombwa banafungwe. Hajemwe ababishoboye ushobora kurungika umuntu ku kazi udashobora kumukurikirana, ntaco bifashije. Abashiki bacu n'aba mama bacu bari muri ivyo bihugu bamwe barasaze, baraturubuye bivanye na stress bahura nazo. Mugabo kacu usanga hariho umuntu yicariye mu Burundi ariko aratora ko na pourcentage z'imishahara bahembwa hariya. Bamwe banasanze n'amafaranga bari bandikiwe canke amafaranga imishahara bari bahagurutse bazi, basanze atarizo, basanze bivanye nuko ya makampani amwamwe nyene barungika baca babajya kama pourcentage ku mafaranga bari kuronka. Ikintu kibabaje cyane, abo bashiki biwacu hiyo muri ivyo bihugu bamwe niyo bishitse bakagenda kwitura ibigo bibegereye muri ivyo bihugu vya Saudi Arabia ntibaronka umuco. Uzurabe kenshi niyo hagize ugira ikibazo agasara canke akagira ingwara zikomakomeye, bisaba yuko hakogwa imicango mu miryango yaje avamo. Ryari nabonye aka video kariko gahuriya nubwo mutagahaye agaciro kuntu uzeye kuri Facebook, umwe mu barungika abo bakobwa canke abo bamama muri ivyo bihugu yari yafashwe, ngira biwabo bari babuze umuntu wabo canke yari yagiriye ikibazo. Nimba bitari ibibazo by'ingwara, vyari ibibazo by'amafaranga. Izo kampani rero dusabe leta yacu nziza bagira ikintu bakoze kuri abo bantu bari kubagira ibibazo muri Arabie Saoudite, kuko niyo hatagira igikozwe. Ndakunda kubivuga, umurundi akengewe n'umunyamahanga mu gihugu cy'uwabo, burya umuntu azogukengera agukengera ngo nuko umurundi ntakengeye, wakengeye n'uburundi bwose. Abakobwa bashiki biwacu bamwe bariko bemera kuvyarana nabo barabo kukinguvu, ugasanga umuntu abaye hafunzwe atemererwa no gutunga telefone. Bishitse barabo ba Abduli, ba Abdullahi, ba Yusufu, ba Karimu akavuga ati nkeneye umuvyuka, ntuharira uri mu nzu yiwiwe ntahuja, abagufunza abagufise arakudya kukinguvu. Bamwe rero kubera amabanga yabo baca bemera bagahabwa amafaranga nabo bantu baba babateye izonda yagafukamunwa
hariho na bamwe bamwe tumaze kumenya ngaha mu Burundi bamaze kuzana abana b'abakarade abameti kandi bamwe ugasanga bari bafise n'abagabo bahagurutse mu Burundi bafise abagabo bari basanzwe bafise imbyaro akacaza na mu muzungu na umwarabo nawe avanze ibyo byose ugasanga ntashobora kubivuga murabizi yuko abamama usanga bafise ibanga ntashobora kubivuga ukuntu byagenze abifata nka accident ariko bamwe begereye arakubarira ati jewe buginonda nsa nuwafashwe ku nguvu ntabwo ndanayishaka baramfashe ku nguvu bivaye no kuntu ahantu narindi nta butabazi naronka ntaho naririra nta telefone nari nemerewe gukoresha banteyemwe inda ikintu kibabaje cyane cyo kintu turiko dusaba leta baze bagikurikirana ubwo bukampani umuntu wari wese avyuka azinanye n'umwarabu umwe muri Arabie Saoudite akaca akora idiri nka zazindi twabonye zo mafilime za Bangkok batwara abana bakaza kubaryesheza hariya muntu uze muri Japan ivyo bintu bihagarare babihagarike hakiri kare ubwo umuntu wari wese arota akugurura agakampani akacaza kugurisha abana b'abandi canke abamama b'abandi canke abasista b'abandi bashiki b'abandi ibyo bintu leta irabe ibihagarika hakiri kare kuko nitabihagarika hakiri kare tuzoguma dukengererwa kubera iki umuntu azorira mu mahanga abure n'umuhoza amarira abure n'umuvugira agakengereka bandanye kiyongera niyo information nari nkeneye gutanga ikindi naco hari abakobwa biwacu bava ngaha mu Burundi bafise ingo bari basanzwe barubatse ingo bagaca bashika hariya muri ivyo bihugu bagaca batangura kwirira umuvu hiyo nyene umuka kwenda mbere bamwe bakaba bamaraya abandi nabo bakaca barongorwa nabo bantuze nabo barabo umwarabo umutereye inda umwana wiwe ameze nk'umuhindi bapfuma bamuza kumugaburira amantuza amashaki muri Oseya umutereye umuhindi umutereye inda umwana cyangwa ugatera inda mushiki uri umwirabure uri umunyafrika kuge mwana apfuma aza kumugaburira imboga amafi akamujya muri Oseya none mwebwe izo nguvu muzikura he zo kugenda kurongorwa nabo barabo ko twege bataduharura nk'abantu urazotongoza umwarabu urabe ko yemera cyangwa umuhindi ntibikunda ndavise umugenzi ahantu hari hano nkorera muri Makeni yambariye yuko umukozi bakorana yateye inda umwana w'umubosi uje mwana baramusubiranye mu Buhindi abyaye umwana avuze bamutaye muri Oseya yariwe n'amafi bavuga ati iyi mbuto siyo iracafuye bo batubona nk'imbuto zicafuye ntaco tumaze kuri bo nta nico tuvuze iyo ngeso rero mwe mwabakobwa mwe mufise mwihaye yo kuza muguma muterana umukahiyo muri byo bihugu by'abandi iyo ngeso nayo nyene siyo nimbi bamwe bamusanga mugenda guterana imikahiyo mwari musanzwe mufise n'imiryango mukaca muza kwandura ingeso hiyo ngo mwagiye kurondera amafaranga none bagiye kurondera amafaranga niho baranurira mu nzira nziza iri genuine niwiri kuraca muri izo nzira z'ubushurashutse iyo ngeso nimbi ingo nyinshi zamazasambutse kubera ukutumva kwanyu na mwebwe ni nayo mpamvu rero kubera usanga n'amakampani amwamwe rimwe na rimwe hari igihe ngo nkagaruka amakampani amwamwe ko yabaraye abagabo aravuga ati ujyane n'isutwa erega bararonka amakuru hino avuga ati ujya n'ubugesera yasize n'umugabo aguma acitingana hiyo nyene hama ngo bamuvugire harivugira nawe nyene arazi kuvuga nuko murakoze cyane yarayo makuru cyari ico kintu nari nkeneye ko tuyaga ko twese nararyohewe cyane kuba narumvise yuko ijwi giwanje canke nsangiye ivyiyumviro n'abantu bamwe mu barongozi bacu bari mu nzego z'u Burundi na cyane cyane mu nama nkenguza amateka no mu nama nshinga amateka ibintu bibiri narigeze kubona bivuga ko by'igitoro cyuko ubogiha umuntu wari wese abishoboye akashinziza bamaze kuba benshi nubwo niwo bashobora kurangura ibidimwe akayinjiza kubera ibidimwe ishobora kunyogwa n'imoto zishika zitatu none hagiyemwe abantu igihumbi bazirangura canke hakazamwe umuntu umwe yemerewe kwinjiza ibido iritiro ibihumbi 60 canke iritiro ibihumbi 5 niyumva yuko cagitoro kizoca kiboneka nararyohewe cyane rero kuba narumvise yuko nanje hari abantu bamwe dusanga ivyiyumviro kandi bari muri leta
murakoze cyane. Birashika ugasanga kino kiganiro kiragize ivyo kigwigishije canke hari ivyo ukeneye kongerako, comment section ibihari ku bwanyu kugira ngo muteremwe ivyumviro namwe muri commentaire. Mbega hoba hari abakobwa bariko bakorerwa amanyanga canke bariko bibwa muri ivyo bihugu abandi bababazwa muri ivyo bihugu by'Abarabu, mubishiremo muri commentaire. Murakoze cyane, Imana ibahezagire aho muri hose kandi mubandanye mubahwa. I love you so much, much appreciate. Bye.